twifuza rero yuko ibi tuvuga vy'ikawa tutagarukira gusa kudandaza ikawa kafevera, ibi tuvuga vy'amavoka bitaguma ari discours, tubone ko ari hinguriro izoza les 2 millions de tonnes tuvuga en 2027 muri programme y'umugambwe, tubibona yuko bizoza biduha amavuta angana gute akozwe mwivoka, bijya bizoba bisigaye nk'amadeshe bizoduha ifumbire, tubibone yuko ari ibintu turiko turakora ko atari ibintu byo mu majambo gusa. Hanyuma nituvuge ko dukeneye kuduza umwimbu, hama tuje dusanga turiko tuja mu bintu byo kwinezereza. Nituvuge yuko dukeneye yuko turonka abana baciye ubwenge, hama dusanga twagiye mu bindi bintu, nitwashize ingufu nyinshi ku vya education. Ni kugira discours yacu tugira ifatanye ino document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle nkuko mwariko murabaza ati n'ubwa mbere ije gushikirizwa mu nama nshinga mateka atakamaro kayo nakahe, nuko iza ifise inkomoko mu bwirizwa isanzwe yerekana ngene dutunganya amafaranga leta ikoresha, loi organique relative aux finances publiques le 20 juin 2022 nayo ikaba yarashizweho iza kutwereka ingene twotunganya neza ingene amafaranga akoreshwa, ariyo ishiraho cyane cyane ibi bya budget programme. Mwari mwabivuze neza yuko ubu atari gutanga amafaranga kuko gutanga amafaranga, tubanza kwerekana ibikorwa n'akamaro kavyo ku bene gihugu imbere yuko dushobora kugabangana amafaranga tuba twegeranije kugira dushobore gushitsa imigambi y'iterambere. Muri iyo bwirizwa tugiye kuraba article ya 19 nivuga icyo twita le débat d'orientation budgétaire, nayo ikigamije hanini nuko tuba twabiteguye uko tuvyumva twebwe nk'abafundi aho twicaye mu biro twakoranye n'abasectoriel, mugabo bigasaba yuko tuza kwegera n'abasanzwe baserukira bene gihugu kugira twumve nabo nyene hanini ivyo twakoze twabikoze neza nabyo twibagiye mu byo bene gihugu bakeneye, kuko amakori n'ibindi byose turondera tubirondera kugira bisubire kandi kuza guteza imbere mwene gihugu. Muri iryo bwirizwa nyene tugiye kuraba article ya 34 na 37 ziravuga neza ko ino document iba ari annexe ya projet de loi de finances, kuko nibanza gukogwa kuko yerekana ibyo tutegekanya gukora mu myaka 3 muga tukerekana n'uburyo ngene tuzobwigeranya muri iyo myaka 3. Tumaze kuyikora rero turaza tukayishikiriza kugira turabe ko atacyo twibagiye, hanyuma turabe na bimwe abene gihugu baba barabatumye ko byo twabifashe tukabikorera ko, hama bice biza kudufasha rero gutegura leti do cadrage. Leti do cadrage kenshi za yerekana ya mafaranga ngene tuzokuza turayagabangana mu ministeri atandukanye no mu bisata bitandukanye. Iri si itegeko ni document mugabo ni irakomeye cyane kuko turumva neza kwiherekeza le projet de loi de finances, mugabo tugiye kwiraba neza irerekana les grandes orientations budgétaires. Namba dufise mfatiye nkonkarero kuri no budget turiko turashira mu ngiro aho iri ku miliyaridi 500 zirenga gatoyi, aho twerekana ati ministere kanaki twara ya ministere kanaki twara aya ni tugiye gutegura rero cya turaba ati les orientations budgétaires amafaranga hanini yoja hehe dufatiye kwi kuma document d'office de planification stratégique nka vision na PND kugira dushike muri PND amafaranga twatwara hehe. Irerekana kandi muri rusangi ingene twibaza amafaranga tuzotoza ukuntu azogenda duga naho tuzoyakura, akaca yerekana n'amadepense ku myaka 3 ingene tuzoza tuvuga ati azoja mu mishahara, azoja mu bijanye na investissement, azoja muri biens et services, azoja mu transfert n'ibindi. Ivyo byose rero tukabikora tufatiye uko muri rusangi ku isi biriko biragenda, icyo twita la conjoncture économique ku isi.
nk'ibiko biraba muri Iran na hehe bifise ingaruka iyihe mu myaka 2 cyangwa 3 ibiko biraba muri Ukraine kugira twitegure dufate ingingo zo dushoboza guhangana n'ivyo bibazo mu gihe bitaba bituvuye ko tukaca turabana conjoncture yiwacu mu gihugu ibintu bimeze gute ibyo tukaca tubikora rero ku myaka 3 ni document rero ku mwaka tuyitegura kugira dufashe gutegura budget y'umwaka tugezemo tuhejeje tukaca dushaka kundi mwaka tukaca twerekana akamaro kayo mwishigwa mu ngiro y'imbona kazoza hamwe na PND. Rero tumaze kuyikora tuca tuyizana kugira tuce tuyiganira ko icyo twavuze ko ari débat d'orientation budgétaire, hanyuma tukaca turabara tugakuramo nyamukuru tuja dushira muri budget tugiye kuzana vuba itegura umwaka wa 2026 ushira umwaka na 2027. Rero ino document ni document hambaye cyane kubijanye n'ingene amafaranga les finances publiques zikoreshwa, kubera iraduserva nka reference mu gutegura l'aide de cadrage nariko ndavuga, ayikanyimika citugida rero muri préparation ya budget kuri expenses 27 kuko duhejeje ngaha tuca dusohora ama envelope kuri chaque ministère hama bakaca batangura gushira mu mugabo hariho ibintu tuba twumvikanye bitabura muri budget kuko tuba twavyumvikanye ko kunzego zitandukanye, tukaca turaba kandi yuko ihuye na PND dufise, tukaraba yuko bihuye na vision ivyo turiko turakora. Netuvuge ko dukeneye kuduza umwimbu hama tuce dusanga turiko tuja mu bintu vyo kwinezereza. Nituvuge yuko dukeneye yuko turonka abana baciye ubwenge hama dusanga twagiye mu bindi bintu nitwashize ingufu nyinshi ku vya education. Ni kugira discours yacu tugira ifatanye n'ivyo turiko turakora kuri terrain. Rero turasuya kare tukaraba yuko ivyo twashizemo ama hypothèse tukaca turaba n'ingene ivyo twashize kugira twegeranye uburyo tubona bihuye namba bavuga ko ngeneye miliyardi 400 nzotoza, hari uburyo nahaye obere kugira itoza amakori neza, hari uburyo nahaye amakomine kugira utoza amahera neza, hari uburyo nahaye ministeri ya affaires étrangères na finance kugira isohoke ije kurondera abagwiza tunga baza kuzana amahera mu gihugu. Ibyo rero tukaca tubiraba, ikindi tuca turaraba yuko ibisata bitandukanye bifisi ibyankenerwa kugira bishoye gukoresha amafaranga kuko turashobora kuyaronka bikatonera kuyakoresha, ngira murabibona mu maprojet yari financé par les partenaires aho tuvuga ko turi kuri 27% kandi amafaranga tuba twamaze kuyaronka. Iyi document rero ifise ibice bine nyamukuru kuko imbere yuko twerekana iyo turiko turajya tubanza kwerekana aho dusanzwe tugeze uno munsi. Nico tuca turaba muri mu gice cya mbere turerekana le contexte macroéconomique, ubu ibijanye n'intunganyo misata bitandukanye by'ubutunzi byifashe gute kugira twerekana ama indicateur aho tugeze uno munsi. Igice cya kabiri turerekana ngene ubutunzi bw'igihugu bwifashe tuzokwegeranya ama finance publique. Cya gatatu kirerekana rero les priorités stratégiques ndiko ndavuga twavuze yuko tutegezwa kuduza umwimbu, nibiki turiko turakora mu by'uburimi, nibiki turiko turakora mu bijanye n'umuyaga nkuba, nibiki turiko turakora bijanye n'ubutare, nibiki turiko turakora ku bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu canke ikindero. Ayo ma priorités stratégiques tuba twayaganiriye muri leta mugabo tuba dukeneye kuronka n'intererano y'uwanyu kugira turabe yuko byo twakoreye komeze neza. Igice cya nyuma rero kica cyerekana la gestion des risques budgétaires kuko ibyo byose turashobora kubipanga muga tuterekanya ama risque tucyo dushiraho n'ama mesure twofata mu gihe bitagenze nkuko twategeza kugira nabyo nyene turabishiramo. Rero mu gice cya mbere rero cyerekana le contexte macroéconomique turerekana uko ibintu byifashe uno munsi n'ivyagiye birahindagurika, tukerekana ko birakogwa uno munsi muri budget, tukaja twerekana rero n'imyaka 3 ama tukaja dushimikira cyane kuri bya bisata bigwiza umwimbu twita secteur réel, tukaja twerekana ingene tuzohana ibidandazwa yaba byo dushora hanze canke ibyo dukura hanze na twebwe muri secteur extérieur,
amacha tukatwerekana igisata kijanye n'amafaranga muri secteur monétaire kuko vyose bishoboka yo le secteur monétaire nayo itunganijwe neza. Ngire rero muri yo chapitre ya mbere ivuga le contexte macroéconomique cye mvuga ku kintu kijanye na secteur réel. Inkuru nziza dufise nuko les prévisions za croissance kuri imyaka itatu iheze kuva 2023 gushika muri 2025 naho twagiye turahura n'ibibazo bitandukanye turashoboye gushikana taux de croissance ya 4% kuva 2023 gushika 2025. Muri uno mwaka wa 2025 tuko dutabla kuri taux de croissance ya 4,7. Turabona ko turiko turatera intambwe mu gihe muri 2024 twari kuri 4,1%. Si vyinshi cyane muga turabona yuko tutariko turasubira inyuma naho tukongereza ko bukebuke. Ivyo rero vyeka vyavuye hanini mu bisata bitandukanye by'igihugu. Tugiye kuraba nk'iyo 4% hizana na hanini wasanga igisata kijanye n'amaservice secteur tertiaire aricyo cyazanye byinshi nk'intererano kuko icyo gisata cyaduze ibice bitanu nibice 7 kwijana. Hanyuma igisata cy'amahinguriro bice 4 bice 4 birenga. Hanyuma n'igice kimwe mu vy'uburimi n'ubworozi. Aha icyo nshobora kuvuga kimwe kitameze neza nuko igice gifise abantu benshi bagikora mu cy'uburimi n'ubworozi murabona ko cyaterereye cyane kandi aricyo dushira mu buryo bwinshi cyane. Kuko turiko turaba ibyagiye mu maservice ari byo byazanye byinshi tukaraba muri secteur secondaire muga l'agriculture na élevage kazana igice kimwe haba hari ikibazo. Nukuvuga yuko aho twategeza gushira ingufu nyinshi siyo twarazizemo nyinshi cyane mugabo nta musaruro byazanye. Byasaba rero yuko byuza gutegekanya turaba ibitagenze neza nibiye kugira dushiye guhindura. Turavye rero kubijanye n'ingene biciro byagiye birifata muri no myaka 3 iheze twagumye ibiciro byagumye biri hejuru cyane. Kiretse muri 2020 byagabanutse gatoyi muga turavye nko kuva muri 2021 twari kuri taux de croissance ibiciro byari byaduze ibice 8 ibice 3 8,3%. Muri 2020 tuja kuri 18,9%. Murumva ngene ibiciro byagiye biraduga. 2023 tuja kuri 27,1%. Naho muri 2024 twagabanije gatoyi. Ubu muri 2025 turi kuri 30 turi kuri 29%. Turacyari hejuru cyane kuko ivyo twemeranije mu karere ngaha muri EAC kirazira yuko ibiciro birenze ibice 8 kwijana. Byaraduze ibyo tuko turakora byose ari kugira turabe yuko ibiciro bigabanuka kuko biragira ingaruka ku buzima bwa bene gihugu mu gihe imishahara itaduze. Tugiye kuraba ivyo guhanahana ibidandazwa byo dushora hanze n'ivyo twe twinjiza nuko ivyo twinjiza biguma ari byinshi cyane gusumba ivyo twebwe dushora hanze. Ivyo rero bikaca bidusaba cyane cyane amahera mva makungu nayo nyine tutashobora kuronka mu gihe dushoye cyane. Turavye kuva 2023 gushira 2024 nukuvuga twari ibiharuro vyerekana yuko icyo twita balance courante iyo mfashe ivyo twashoye n'ivyo twashoye kwinjiza ngaha nuko tubona ko ivyo twinjiza ari byinshi cyane bigaca bituma icyo twita balance courante iba iri négatif de 10,1% en moyenne. Aho ni moyenne muga dufashe 23-24 yari kuri moins 14,5%. 2024-25 yari kuri moins 4%. Yaragabanutse gatoyi muri 2025 yari moins 8,2%. Twifuza yuko muri budget 26-27 tuyigabanura gute ni mu gihe tudugije dushora hanze. Hama kujanye n'amafaranga cyo twimi secteur monétaire amafaranga muri BRB masse monétaire iba iri en circulation.
nuko ayo mafaranga ukwangana yaraduze ibice 25 birenga kwijana, aho muri 2023 amahera yari en circulation yari 4921 milliards, mugabo 2025 tujya kuri 7325 milliards. Ayo n'amafaranga berbe yinjije. Iyo si inkuru nziza mu gihe amafaranga yongerekanye muri ekonomi umwimbu utaduze, kuko tuca tusanga dufise bikeyi tuza gusuma muga dufise amafaranga menshi, nibica bituma rero ibiciro biduka. Kuri no budget ya 25-26 rero naho twashyuye kuyaduza, yaduze ibice 17 n'ibice 5 kwijana, mu gihe twabonye yuko byari byaduze cyane 27.7% umwaka wese. Naya ma politique de restriction turiko turashiraho kugira tugabanya amahera circulation mu gihe umwimbu utari kuraduka, hama bica bituma n'ibiciro bigabanuka. Hama ivyo dutegekanya gukora rero en termes de perspective, nuko ama projection yacu tuyakora dufatiye ku ma hypothèse afatira kuri no situation duhejeje kubereka nk'igicapo ko hari byo dufise twabonye bitameze neza, nibike twokosora kugira tugire dusubire kuri situation twuyobari imeze neza. Ko murazi yuko dufise programme de stabilisation macroéconomique, duhamagarirwa kugabanya bya déficit budgétaire, le taux d'inflation, iyi différentiel ya taux de change entre le marché parallèle na le marché officiel tukayigabanya. Tuca tuyifatanya muri rero gutegura rino budget rero. La situation actuelle murazi ko itameze neza kuko ama indicateur amwe ari rouge, na bivuze kuri taux d'inflation nyene yari hejuru, ya déficit kaba ari hejuru. Mubu muri le budget revisé twatanguye na budget initial yari mu 400 milliards arenga, muga muri budget revisé twari kuri 325 milliards. Ubwigoro bwagiye burakogwa kugira tugabanye déficit. Taux d'inflation murabona ko kuva mu kwezi kwa kane ko mwaka uheze yari kuri 45.6%, muga no munsi tuvugana twabonye kuri 29%. Turabona ko turiko biragenda neza. Le différentiel de taux de change yari mu 8000, muga murabona kuri munsi ya 6000. Twatanguye avec le différentiel à plus de 150%, muga ubu iri munsi ya 100%, muga rugendo ruracari rurerure ibitegezwa gukoko. Rero mu perspective yose turabiraba situation imeze gute no munsi, hanyuma tukaca turaba les orientations stratégiques du gouvernement. Orientation stratégique do gouvernement no munsi nuko twifuza ko uburyo bwatororokanijwe bukoreshwa à la base, duciye muri ino reforme administrative iri kwirakogwa, amafaranga akoreshwe hariya akoreshwe neza, atunganywe neza, azana ibintu bihindura ubuzima bw'abene gihugu. Donc turafite rero des orientations stratégiques gouvernement yashizeho. Hama ivyo byose rero bikaca byerekana ko hazoba ina amélioration globale y'ama principaux indicateurs macroéconomiques. Ziya zose nariko ndavuga nitwashira mu ngiro ivyo twumvikanye ngaha tuzotuma haba amélioration. Rero twatwibihaye nk'ihangiro kuri budget 26-27 gushika kuri 28-29. Rero en termes de perspective twabonye yuko utwo dukorera kuri taux de croissance ya 4.7%. Twifuza ko muri en 2026 twoja kuri 5.5%. Kuri la période 26 gushika 2029 twifuza ko tuzoba turi kuri 6.8%. Kuko mwibuke ko muri vision twifuza kwatenya la croissance à des chiffres. Ndaze ko mubimenyereye mu vyumva ama discours, mugabo tushaka kwevita yuko le discours yiwacu tugira itandukana n'ivyo turiko turakora kuri terre. Il faut ko biba refléter muri budget turiko turagira. Kandi turizera neza ibiko birakogwa ahatandukanye, na cyane dushira ingufu muri secteur industriel, kuko l'objectif principal ya vision nuko tugira la transformation structurelle ya économie. Nabyo tuvyerekana n'iki nuko tugira uburimyi atari bwa bundi bwo kufungura gusa, mbwa tugira uburimyi butuma turonka amafaranga, wa mushuko karonka amafaranga tukanga icyo dufungura, mbwa tukaronka n'ibyo duhingura muri secteur secondaire. Ubu turerekana neza, ibiharo birerekana neza yuko
ubutunzi bw'igihugu buri hanini bufashwe n'ikibanza kinini n'uburimyi, aho usanga ibice birenga 30% ariyo contribution ya secteur ya agriculture. Mugabo ama industry ibice 17 gusa, ama service ari mu 40%. Na ekonomi nimwe ishobora gutera imbere to dépendre de service. Mwarabibonye igihe covid yatera, ibihugu byose bya dépendre n'ama service byaciye bigira ibibazo. Mugabo ibihugu nk'Ubushinwa biguma bikora, byatumye ekonomi zabo zibira neza. Twifuza rero yuko ibi tuvuga vy'ikawa tutagarukira gusa kudandaza ikawa kafevera. Ibi tuvuga by'amavoka bitaguma ari discours, tubone ko ari hinguriro izoza les 2 millions de tonnes tuvuga en 2027 muri programme y'umugambwe, tubibona yuko bizoza biduha amavuta angana gute akozwe mu ivoka. Bijya bizoba bisigaye nk'amadeshe bizoduha ifumbire, tubibona yuko ari ibintu turiko turakora ko atari ibintu byo mu majambo gusa. Hanyuma bikorero twabo bazana amashira hamwe rero aza gukora ivyo bintu byose. Rero ico gihe twibaza yuko le secteur secondaire ishobora guciterera 14,3%. Aha mwabonye ko yari ifise mu 4,8%. Abari yifata iya mbere mu cyo turakora. Le secteur primaire ive kuri 1% en termes de contribution, ije kuri 6,1%. Tertiaire ize kuri 5,1%. Kuko le secteur tertiaire ni service d'appui, yategeza kuza appuyer l'industrie na agriculture. Ayo nayo ma perspective dufise mu bijyana na taux de croissance.